Twongeye kurabonsa mwese musanzwe mudukurikirana, mfise abigeme babiri beza kandi baberewe kuri mikro, abarashaka batidondore. Utarishura uzokwamura Imana, nawe utokwishura nzokomeza kukwegera. Utarishura uzokwamura Imana, nawe utokwishura nzokomeza kukwegera. Shalom shalom, amazina nitwa Sabrina Nibitanga. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, ku mazina nitwa Eliese Bukeneza. Turabaririmbyi, turirimba indirimbo za gospel, Turabahimbaza Mana. twaturanire turi abagenzi, hama biravamo turamenyana, tusanga dufise impano zisa, tuca twifuza ko twozigaragaza tukazishira ku mugaragaro. Mu bisanzwe icatumye twiyumvamwo ko twogaragaza impano ziturimwo, buriya ikintu cose kiri mu muntu, je ndiyumvamwo kurya ibango Kristo aba yashize muri jewe, ugahura n'uwo musangiye isezerano, biroroshe cane kugira ngo mwunge ubumwe, mushike kuco mwubake, basi novuga ngo mwubake ikintu kinini gose, kuko aba ari ryo sezerano mwari muhurijeko, kuko uhuye n'uwo mufitaniye isezerano rimwe, musangiye isezerano. Bedo mfate ko vyavuye ko musengera hamwe canke muri korari imwe, niki gisazo kibahuza kindi? Oya, ntivyavuye ko dusengera muri eglise imwe, oya, ahubwo tuba hamwe kandi ca tuba inshuti. Kristo yaraduhuje, novuga ko ari Kristo yaduhuje, sinovuga ngo naka yarazanye iciyumviro. So, twariyumviriye ko nyene twobikora, ko twarahuye, tuba abagenzi, dusanga dufise impano zimwe, tuca twifuza ko izo mpano twozikoresha tukabishira ku mugaragaro. Yego. Kugeza ubu murafise imigambi yo gukora gospel, mugabo bisa nkaho bitaratangura. Ibikorwa byanyu mugomba bipanga gute, mubitegekanya gute, abantu babikige ryari? Twovuga ko uko two turabitegekanya, tutegekanya nko mu gihe gito cyane, nko mu mezi make yari imbere, bihurikiye hamwe no gusenga, twizeye n'Imana, tuge dufise ukwizera kunini gose ko dushobora gushika kwico cyose twifuza, kuko Imana ikorera kuco twebwe nyene twizeye cyangwa se dusaze. Menga ufise kwizera gukomeye, uwo mutima ukura hehe? Cyane gose ukwizera, na cyane cyane iryo ragi dufise Kristo yaturatse. Uguhaguruka kungana gute ku buryo wumva ko ugiye gukompenka abantu bakurikirana ibikorwa byawe kandi bitwumvisha ingufu zingana iki? So, ingufu zanje ndiko ndabikorana hamwe n'Imana, byose bizoshoboka ko aravuga ngo buke buke nirwo rugendo, witonzamira ibinoze, kuko nibyo vuba turatangura kubatanga. Mbe hari uburyo mwotwumvisha amajwi yanyu? Cyane gose. Tukana mutubwire ko kweri munyumvishiriza abari ko baradukurikirana. Utarishura uzokwamura Imana, nawe utokwishura nzokomeza kukwegera. Utarishura uzokwamura Imana, nawe utokwishura nzokomeza kukwegera, kuko ariwe siguro y'ubuzima, kuko ariwe gaciro kanje. Wow!
mugeze nko mu bikorwa nka bingahe ku buryo umuntu ashobora kubabona kubera ko ijwi rashobora kwesipira umuntu akavuga ati aba bajene reka ndabatore yabatemwe inoti nabo badutemwe ibikorwa nk'ubu nka rw'umuyo basaba ingenge kugira ngo mube mwayikoze ninje nka cumi ndibaza bizotwara nk'amezi nk'atatu. bwamwajeje Yeah. Musanzwe ikintu muri uru rugendo rw'indirimbo mpimbazamana cyangwa se ibikorwa two turakora tuyifata nkaho nivyo harimwo intambamye nyinshi cyane cyane zihurikiye ku cerekeranye n'uburyo. Uburyo mari duhezagije tugakora yego kubera ko gukora no gusenga biri kumwe byose haraba kandi akarusho muri ibi bikorwa. kumbure ari abantu bariko nko baradukurikirana mugabo bavuga ati ababigeme byo bavyiza ndabateye mu ntege nuko uburyo mwe twe dukenera ari abantu babufise kandi bakeneye abantu bakora kugira ngo babukoreshe uwo bakenera yo batorahe yo batora gute uwo dukenera yoshikira novuga nka producer wacu yego yoca kuri producer wacu yitwa gute kora muri siki yitwa God Irakoze sinzi ko mugenzanje ngayo mvugire akora muri studio yitwa GM Production. Yego. Numva notera intege abakunzi bacu abadukurikirana canga bafise nabona izindi impano ko bohaguruka bagakora kuko bakavugira Kristo kugira ngo natwe turonke uko Kristo azotuvugirana cyane cyane nk'uko ijambo ryayo ribivuga ngo nimwamvugira imbere y'amaso y'abantu ngo nanjye sinzotinya kubavugira imbere y'amaso ya data. Impano ziratandukanye, hari abaririmbyi, hari abavugabutumwa, impano ni nyinshi. Guha agaciro impano ufise, impano wahawe, kugera kure cyane ni ikintu gito bifatanyije n'amasengesho. Jeko numva muri Genesis no basigaje canke dusigaje twese turabakunda cyane abakunzi bacu kandi turabashimiye gose. Amusanzu urubuga benshi basanzwe badukurikirana ko abenshi bakurikirana ku ibikorwa byacu ni Facebook wanditse Sabrina urashobora kubona ibikorwa byacu ukadukurikirana.